Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku igenekerezo ry'indwi ruhuhuma. Ingingo ziyagize: abihebeye Imana bo muri Diocese nkuru ya Bujumbura barahimbaje umunsi mpuzamakungu w'ubuzima bw'ihevyi ugira wa 2025. Muri ano makuru muraza kumva mu ntara y'ubutumwa Muramvya no mu gisagara ca Bujumbura uko wahimbajwe. Abasaserdoti b'imvukira za Diocese nkuru ya Bujumbura barahuriye mu nama ku munsi wa mbere igenekerezo rya 8 ruhuma. Mu gisata c'ukwemera turababwira itango ry'urusangi rwa mbere muri paroisse ya Musaga na paroisse Magara. Aya n'ayandi ni mukanya utwade kazi nje ndabashikirize. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'itogwa. Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuzima bw'ihevyi ugira wa 2025, abihebeye Imana bo mu gisagara ca Bujumbura bahuriye hamwe ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruhuma muri paroisse ya Ruziba yitiriwe Umweranda Teresa w'Ikarukuta mu nkuka y'imisa kugira ngo bakengurukire Imana kuri iryo banga. Iyo nkuka y'imisa yarirongowe na Nyiricubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, umwepiskopi w'inararibonye wa Diocese nkuru ya Bujumbura, ari kumwe na Patiri Felix Fupi, icariho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa Mikaeli Mweranda, yaraserukiye umwepiskopi mukuru wa Diocese hamwe n'abandi basaserdoti batari bake. Abakristo ba paroisse Ruziba nabo bari baje kubashigikira. Mu mwanya w'isiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri Felix Fupi yaramenyesheje ko abihebeye Imana ari ingabirano idasanzwe muri Ecclesia, ari naco gituma uwo munsi ari wo gukengurukira Imana no gutangarira iryo banga ridasanzwe. Tumutega abiri. Abihebeye Imana n'amahirwe muri Ecclesia, n'ingabirano idasanzwe muri Ecclesia. Ivyo ni Papa Francisco yabivuze ashimangira. Abihebeye Imana bose mu ngabirano zabo zose n'amahirwe dufise, n'itunga dufise muri Ecclesia. Nico gituma uyu munsi mukuru ari wo gukenguruka. Dukenguruka iyo ngabirano y'agakura Imana yaduhaye muri Ecclesia Katolika, dukenguruka izo ngabirano zitandukanye Imana yabashizemwo kandi bahamagarira mu butumwa bajejwe, dukenguruka ivyiza vyose Imana ikora iciye kuraba bihebeye Imana. Uyu munsi mukuru kandi no kugira ngo kaba karyo no kuba Kristo kuri twese, tumenye, tuzirikane, dutangarire iryo banga ry'agatangaza, kuko ari umuhamagaro udasanzwe, umuhamagaro Imana iha ishira mu mutima w'uwo yishakiye, igaheze kamirungika ahishaka yonyene, ikamutuma n'icaza gukora. Furera Superiyo Nibigira yabwira abihebeye Imana mu ijambo yashikirije ko iyo yubire ibaho ubutumwa kugira bakomeze umubano n'umuvukano. Iyi yubire iduha ubutumwa, umwe wese atumwe mu mubano iwe no mu muryango wiwe, azirikane neza ico cose cubaka umubano kigakomeza umuvukano, akaranga k'umuryango n'urukundo rw'ubutumwa muri Ecclesia, akirwanire kandi agihagararire. Twarabizirikanye umuvukano nyawo utuma ubutumwa bwacu busharizwa n'ingeso nziza. Muze rero twinjize akanovera k'ubuzima bwa Kristo mu mubano no mu kibano. Ako kanovera nako kazokayanganisha n'umuvukano no gufatana mu nda mukuri no mu ciza. Abihebeye Imana bo mu miryango itandukanye nabo baragize ico batuganirira, na cyane cyane mu kugaragaza akanyamuneza ko guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu. Jewe ndahimbawe cyane, iyo myaka sindayimara nihebeye Imana, mugabo ndiko ndegereza ngo ndayimare. Nakuze niyumvamwo kwihebera Imana, kumenyesha Imana, kumukundisha no mu bataramumenya, mpereye ku tuntu dutoyi cyane. Mwamaze kuvyumva ngo ni 25, ariko jewe sindanakwiza no mwaka, mfise amezi 5, ariko numva ndyohewe cyane nuko naje mu munsi mukuru. Abihebeye Imana bari beshi cyane, vyanteye intege mu kwiyumva mu muryango wabihebeye Imana. Numvise yuko nihenze cyane
cyane. Kwa bihebeye Imana bisubira katwibutsa za ndagano z'ubwere ntegerwa ubugamburutsi eka n'ubworo twahereza bikaheza bikatunagura ku mutima kugira ngo twame ivyamwa vyiza abatubona aho turangurira ubutumwa dushingire intahe Yezu Kristo kuko ubu turi ivyabona vya Kristo. Mwomenya ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ubuzima bw'ihevyi watangujwe na Nyenubweranda Papa Paul wa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 ugahimbazwa ku igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma. Mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya abihebeye Imana baho bahuriye muri Paroisse Muramvya ku igenekerezo ry'indwi Ruhuhuma kugira ngo bahimbaze uwo munsi mpuzamakungu. Idonido na Evode ndiho kubgayo. Kubwa Patiri Pierre Claver ndayiragije icyariho cyumwe Episkopi mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya mu nka y'imisa yarongoye igihe cy'isaha 5 avuga ati umunsi mukuru w'abihebeye Imana bazirikana ko umukama ari we umugenga w'ubuzima bwabo bwose bagakenguruka ubwo buzima bw'ihevyi bakadomeka itara ngo bashobore kuboneshereza igihugu cy'Imana cyose. Inkuka y'imisa irangiye twaregereye umufurera Rino Ndayiragije umwene Pahoro mu mubano wa Paroisse Bukeye turamubaza ico umunsi mukuru w'abihebeye Imana bahimbaje ku nshuro ya 25 bisigura arongera aragaragaza akanyamuneza afite kuri uyo munsi mukuru. Umunsi mukuru kenshi ushika itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka rero wa 2021 abaduserukira ku rwego rwa Suma baciye bashima yuko hose tubugira umunsi w'Imana ukurikira ma yarateguye igisabisho cy'iminsi 9 hanyuma mu mibano imwe byakunze aragize mwiherero y'umunsi umwe canke 2. Ndanezerewe cyane kubona tushikiriye yubire y'imyaka 25 kandi nkiri muzima nihebeye Imana ndayimaze kandi nkabushikira kandi ndi muzima. Iyo kuva Evode kubgato dikome Paroisse Muramvya. Amakuru y'abasaserdoti nkuko vyama biba buri mwaka abasaserdoti bari mwishira hamwe ry'imvukira za diocese nkuru ya Bujumbura UC barahuriye mu nama muri Paroisse Mubimbi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 8 Ruhuhuma. Intumbero y'iryo hwaniro tuyibwirwa na Patiri Deogracias Bizimana icegera c'urongo iryo shira hamwe ari kuri mikro ya Anisette Nduwayezu. Twaje turi abasaserdoti batari bake dufise ishira hamwe ry'abasaserdoti b'imvukira ba diocese nkuru ya Bujumbura. Rero twe ngaha twahaje mu rukurikirane rw'amanama dukunda kugira inama za bose yishira hamwe ryacu tukaba twaje mu kwezi nk'uko dutangura umwaka tuba tuje inama nkuru ya bose ijejwe kwifurizanya umwaka mwishira hamwe ryacu. Kubisanzwe tugira inama zisanzwe Assemblée Générale Ordinaire tuzigira gatatu mu mwaka no kuvuga turakabukanya aho turavye intara z'ubutumwa no kuvuga igihe twifurizanya umwaka turamaze kubimenyera tuja mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga. Muri iyo ntara y'ubutumwa rero tuja turaba aho tudaherutse canke tubona ko bikenewe ko ariho twoja. Iyo mu kwezi kwa gatandatu nayo twama tuyigirira mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya. I Bujumbura naho hari intara z'ubutumwa zibiri tubashira hamwe tukabonana mu nama idasanzwe mu kwezi kw'icumi canke mu kw'icumi na kabiri. Yari Patiri Deogracias Bizimana icegera c'urongo ishira hamwe ry'abasaserdoti b'imvukira za diocese nkuru ya Bujumbura. Mu gisata c'ukwemera abana barenga 250 nibo baronse urusangi rwa mbere muri Paroisse Magara. Abana bato nabo barenga 15 baronka ibatisimu hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya ndwi Ruhuhuma. Idonido na Jacqueline Habonimana. Ivyo birori byo gutanga ayo masakaramentu bikaba vyabaye mu nkuka y'imisa kabiri yaherezwe na Patiri mukuru wa Paroisse Magara. Ino sabanje tuyaga mu nsiguro yiwe jambo ry'Imana yababwiye ibintu uwakiriye Yesu ategerezwa guhunga. Tumwumvirize. Akoma kwerezo mama ni munsi y'umutima murige rero uhinduka ku mutima murige rero kwigeza neza niko kwakira Yesu araduhindura ube niko n'imigenzo imwe kajyanye n'inkuru nziza uko gushemeza Imana mu bihe byose uko rero bandanya kwigeza neza niko bandanya wegera ubuzima bw'igihugu. Yaranabatekereye impanuro zitandukanye kubasangiye ati nibame bagenda nk'abamenye Imana bapfapanuwe n'ingeso mbi batinya Imana bayubahe. Yarongeye aranabatumirira kuba mu mihari n'imigwi y'ubutumwa kugira bagume begereye Yesu babe muri we nawe abe muri bo. Mwe mu bahawe iryo sakramentu ry'Ukarisiya ubwa mbere yaragaragaje akanyamuneza ku kwakira Yesu mu buzima bwabo.
natorewe ndahimba niyo nose kugenda mbere ubwo natorera kabiri ngo bamenyesha ko abakiriye iryo sakramento ry'ukarisiya ubwa mbere mu buzima bwabo bangana 259. Abana bato bahawe ibatisimu nabo bakangana 19. Ibyo birori bikaba byatangiwe habiri ku paruwase no ku ishure rya Muhurazi mu gupfunyiriza urugendo abakristu bo ku mashure ya kure. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome, paruwase Magara. No muri paruwase ya Musaga iryo sakramento ryaratanzwe ku munsi wa gatandatu genekerezo rya gatandatu ruhuma nkuko tubishikirizwa na James Nimpaye. Kuri wa gatandatu w'igenekerezo rya gatandatu niho muri paruwase Ana Meranda haba urusangi rwa mbere ku bana barenga 400 nkuko misa ikaba yatanguye kugesha saa 4:30 irongowe na kwa Patiri Alexander Gashirahamwe ajejwe imihano n'imigwi muri paruwase Ana Meranda. Musiguro yiwe akaba yabwiye abana bari baramutse baronka urusangi rwa mbere ko Yezu ariwe mfunguro yabo kandi ariwe nyobwa yabo, akaba kandi bifurije ko bokurana ubwitonzi, igihagararo n'ubutore mu maso y'abantu nka Yezu Kristo. Tumutega amatwi. Ico nsabira ibibondo nka Yezu Kristo no gukurana ubwitonzi, igihagararo n'ubutore mu maso y'Imana n'abantu. Ngico nsabira ibi bibondo bigira ngo bironke ikomuniyo ubwa mbere. Nosoza ndamenyesha ko uwo munsi nyene abana bato bato baciye babatizwa barenga 30 muri paruwase Ana Meranda. Nimpaye James kubw'ikigo kijeje kumenyesha makuru Sedicom muri diocese nkuru ya Bujumbura. No muri paruwase yitiriwe Mikayeli Mweranda iryo sakramento ry'urusangi rwa mbere ryaratanzwe nkuko Claver Kayoya agira bidushikirize. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya ndwi ruhuhuma karakanyamuneza kadasanzwe muri paruwase ya Mikayeli Mweranda aho urwaruka rwavyiteguriye rushika ku 110 bahabwa ukarisiya irya mbere mu gisabisho c'inkuka y'imisa catanguye igihe cy'isaha 4 kirongowe na nyakubahwa Patiri mukuru Leonard Nimbona ari kumwe n'abandi basaserdoti 3 babashitsi. Karakanyamuneza nyakubahwa Patiri mukuru baraganiriye no gugwaruka bari gwiteguye kugira ngo uze kuroswa ukarisiya ubwa mbere. Abakomeze ababezi b'amakubengo n'ikimenyetso cy'urukundo ntange Imana yabafitiye. None abana murebye ko umugati muhama musangira uhinduka Yesu Kristo ubasha kumubwira. Murebye ko ubufungu umubiri wa Yesu Kristo yateguye neza aroma ibati kuzogahera. None rero ko Yesu Kristo we fungwa y'ubuzima bwacu agira ababitereze namwe nimumwishikaneho mumwemerere tujye ku mutima ko mugiye kuzokwama musubiza mu ndumane mu kumukunda no mu kumukundira abandi nk'uko nawe yabakunze. Musiguro y'ijambo ry'Imana yarebukije urugwaruka ico rutegerezwa kugendera kuko ari Yezu wenyene by'ukuri bakiriye. Numukama kandi uyu munsi yabatumye kugira ngo abagire umunsi mukuru mu kumwana namwe mugomba kumwakira ubwa mbere mu karisiya Nyeranda. Abo bana mu kanyamuneza ntangere bararirimbiye hamwe n'abakristu bariko barafasha mu gisabisho c'amasamamana ururirimbo rwo gukenguruka bigina iyo mana ibagabiye ivyo byiza. Karaveri Kayoya, paruwasi Mikayeli Mweranda, ubwa Sedicom. Mu gisata c'amagara y'abantu kugenekerezo rya 11 ruhuma n'umunsi mpuzamakungu hari wabagwayi. Muri diocese nkuru ya Bujumbura uwo munsi mpuzamakungu uzohimbarizwa muri paruwasi Matara. Mu kwitegurira guhimbaza uwo munsi hari ibikorwa vyatunganijwe muri iyo paruwase nkuko tubibwirwa na Patiri Tito Ndayishimiye, Patiri mukuru wa paruwase ari kuri mikro ya Petero Karaveri Ndayisenga. Twarategekanije ubwa mbere igisabisho
co kubasabira tuzogira iminsi 9 izosozerwa ku munsi wa gatatu. Twarategekanije kandi no kurondera abaganga n'abandi bose bafise umutima w'ubuntu nk'umunyasamariya w'imbabazi kuza gufasha abagwayi mu nyigisho bwa mbere na cane cane inyigisho zatanzwe ku munsi wa gatandatu zerekeye ugwaruka ukuntu aho tubaye ngo kwitwararika isuku. Hakaba igikorwa gitunganijwe uno munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani aho duhamagarirwa na cane cane kwitwararika kuvuza abo bantu bose badashobora gushikira umuganga bafise ingwara zikomakomeye usanga ari nka ngendanwa kandi zigatera n'ingorane mu miryango. Hanyuma ku munsi wa kabiri aho bukera harategekanijwe kandi izindi nyigisho ku bantu bose novuga ntibitwararika umurwayi kugira ngo tufashe abantu gukabura umutima umeze neza wo kwitwararika umurwayi na cane cane mu bijanye n'ukuntu ngo muha imiti neza iyo muganga yimwandikiye, tukagerageza kumufungurira neza twisunze ingwara umuntu abagwaye. Hanyuma ku munsi wa gatatu itariki 10 tuzoronsa inyigisho abasanzwe bakorera novuga nti ubutumwa bwabo canke ibikorwa vyabo kwa muganga mu kwitwararika abagwayi, aho umuganga azoza kubigisha na cane cane umutima w'impuhwe kugira ngo bumve yuko hambavu y'akazi n'ubutumwa Imana yabashinze ngo amagara y'abantu bayabumbabunge mu kubitangira. Hanyuma ku munsi wa kane ariyo uzohana n'uwo munsi mukuru haratunganijwe nk'uko ya misa kuzogendera abagwaye kubaramutsa no gusangira nabo buke canke twinshi tuzoba twabonetse, bimwe bitanzwe n'abakirisu hamwe n'utundi dushobora gutangwa na Caritas. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'ubutumwa. Abakristo bahurikiye mu mihari n'imigwi bose bo ku mashuri tabariro ya Paruwasi Karinzi barahuriye mu nkuka y'imisa ya kabiri muri Paruwasi Karinzi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi Ruhuhuma. Idonido na Jean-Claude Nibitanga. Ibirori by'uwo munsi byabaye mu misa ya kabiri yinjiye igihe cy'isaha 4. Mu nsiguro yiwe Patiri mukuru wa Paruwasi Karinzi Clovis Nduwimana yabwiye abaraho cane cane abanyamihari n'imigwi ukunda gusenga na cane cane iyo umuntu ari mu bibazo. Yongeye kubabwira ko umukama ari wakiza imitima y'abatuntuye, uwo mwambaje atacabura. Imisi isohotse twarabajije bamwe mu bitavye iyo misa baragira ico bashikirije. Iki kintu bakwiyumviye n'ukuri ni ciza cyane kuko kiratuma abanyamihari n'abanyamigwi bamenyana. Ndabona ko ibandanije n'ukuri bizogera ico bitanze muri paruwasi. Je vraiment byaneze byampimbaye binatuma ubutumwa bugenda neza kuko mu gihe tuzoza turahurira hano kuri Paruwasi Karinzi twese tugakorana tukabonana tukaramukanya tukabonana ingene tugenda turarushanya umuziki kubaririmbira Imana. Ni vyiza ko mwaza muradutera intege. Orangiza tubamenyesha ko uw'Imana wa mbere wa buri kwezi imisa ya kabiri izama igenewe abanyamihari n'imigwi muri Paruwasi Karinzi. Gasedikome Paruwasi Karinzi Jean-Claude Nibitanga. Arakoze Jean-Claude Nibitanga. Ugwaruka ruhurikiye mu muhari ugwaruka gatolika rw'abakozi ruvuye mu mashuri tabariro yose ya Paruwasi Mubimbi warakoze igikorwa c'urukundo muri Sikisare ya Ngongo iri muri Paruwasi Mubimbi umunsi w'Imana igenekerezo ry'indwi Ruhuhuma. Ni nkuru ya Niseti Nduwayezu. Abo bari abanyamihari n'imigwi bo kuri Sikirisare Ngongo muri Paruwase Mubimbi bafatikanije n'abasanzwe bari mu muhari w'abauga bari bafise igikorwa cy'urukundo kuri bagenzi babo bo kuri iyo Sikirisare ya Ngongo bageze mu zabukuru, aho bari babashiriye udukemanyi tugizwe n'isace yo gusakarira umutama Gasupari na y'Uburundi be na bane baronkejwe udukarata two kwivurizako. Twegereye abaronkejwe udukemanyi be n'abarongoye umuhari w'auga muri Paruwase Mubimbi badushikirije uko babona ico gikorwa. Ni vyiza cyane kuko tugikora rimwe mu mwaka, benshi baragikoza ariko nitwe twari dusigaye. Hama nkasaba yindi mihari kugira ngo nabo bazogire ico bakoze ku butumwa haba mu bagwaye mu mihani wabo no muri bonyene. None namwe murabona ko muze kundemesha nivyo murabemesha n'abandi nk'uko nyene nkabasimye n'urugwaruka. Zewe niyumva neza, zewe natanguye mu muhari ndi umwana mutoyi gusikwa n'ubundi muri nyamuhari, none bampaye mituweli numva njyohewe gose
bose. Tubamenyeshe ko kuri iyo sikirisare ya Ngongo hari hahuriye abari mu muhari wa UGA bo ku masikirisare yose agize paruwase Mubimbi. Ku bwa Sedikome, Aniseti Ndowayezu, sikirisare Ngongo. Tukiri mu makuru y'ubutumwa ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi Ruhuma mu kigo cy'ikinyamakuru Ndongozi niho abahurikiye mu muhari wa JEC ku rwego rwa diocese nkuru ya Bujumbura bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru w'umuco. Ni inkuru ya Selekusi ndiho kubgayo. Nkuko bisanzwe bigenda kuri uwo munsi mukuru harategurwa inyigisho ihabwa abanyamuhari bavuye mu mavikariya yose agize diocese nkuru ya Bujumbura. Uyu mwaka rero iyo nyigisho ikaba yarishimikiye ku kivugo kigira kiti tube abaremesha amahoro mu kurwanya inabi nka Yezu. Nyakubahwa Musenyeri Anatole Ruberinyange asanzwe ari mwibutsamana w'uwo muhari muri diocese nkuru ya Bujumbura niwe yabashikirije iyo nyigisho, akaba yabahamagariye kwirinda gose gukoresha ingimba mu buryo bwose haba mu bikorwa canke mu mvugo, maze bakinjira mu ngendo y'amahoro bakaba abagwaneza ndetse bakaba abantu babiba amahoro bafatiye akarorero kuri Yezu Kristo. Kubwiwe guhohotera umuntu ngo nukumubuza gutera imbere haba ku mubiri, ku mutima, mu bwenge ndetse no mu mibereho yiwe. Umuntu rero ngo ubwiwe avuka ari mwiza, afise umutima mwiza, ariko ivyaza aracamwo biratuma yiga kwigwanira. Ariko rero ngo umuntu arashobora kwigwanira atawe akomerekeje. Inyigisho irangiye hakurikiye igice kigira kabiri co gutora umusuku mushasha hamwe n'abazomufasha kurongora umuhari mu kiringo c'imyaka 2. Ico gikorwa kirangiye haciye hakurikira inkuka ya misa yo gukenguruka no gusabira abo basuku bashasha kugira ngo Imana izibakomeze mu butumwa. Iyo nkuka ya misa yatanguwe n'urugendo rugizwe n'abanyamuhari wa JEC batwaye amatara yaka, ikimenyetso c'uwo muco. Imisa irangiye twaregereye umusuku mushasha umushinganahe Ferdinand Kumana aratubwira ibijanye n'uwo munsi mukuru, yongera atubwira n'ivyagiye gushira imbere hamwe n'ico atumirira abanyamuhari. Umunsi mukuru usanzwe himbazwa muri Ecclesia na cane cane umuhari wacu tukawuhimbaza cane aho dutumiriwe kuba umuco w'abandi. Mu byo ngiye gukora rero no kubandanya nteza imbere umuhari tugashika ku ntambwe yo hejuru ku buryo umujesiste wese hazobari hazokwiyumva akabona yuko ari mu muryango, tugakora ubutumwa tujejwe kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye rimenyekana hose. Muri rusange ndabatumirira ko bose biraguhurira mu masection. Twifuza yuko buri paruwase yose yo ngaha muri diocese ya Bujumbura yoba iriko umuhari wa JEC. Tubamenyeshe ko ivyo birori vyari vyatewe iteka na Nyakubahwa Musenyeri Anatole Ruberinyange umwibutsamana w'umuhari wa JEC muri diocese nkuru ya Bujumbura. Urongoye umuhari wa JEC ku rwego rw'igihugu Asteri Nibayemere, bikaba vyari vyitabwe n'abanyamuhari biga mu mashure yisumbuye no mu makaminuza atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, hamwe n'abanyamuhari ubu bari mu buzi butandukanye bitwa imfura za JEC. Mu munsi mukuru w'umuhari wa JEC Selekusi ndiho kubgayo ku bwa Sedikome. Ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi karakanyamuneza kenshi ku bakristo b'igisata ca Nyangunzu gikukira paruwasi Kiganda, abatambiramana n'abiyerekeramana bo mu gisata ca Gahweza naco nyene gikukira iyo paruwasi bari babagendeye. Ni inkuru ya Jean de Dieu Ndizeye. Uko kwaruka rwagiye ruherekejwe n'abakuru b'imihari n'imigwi bo ku gisata ca Gahweza bari kumwe n'umumenyeshamana wabo umushingantahe Siridiyo Manirambona, bakaba batanze mu bihimbazo vyose bibera kuri iryo shuri ko ari 2. Mu nyigisho yiwe uwo mwigisha yarasavye abo bakristu bari muri ivyo bihimbazo vyose ko batokwirukira ibintazi ngo babateshe umutwe, ariko ngo bizigire kandi bemere Yezu Kristo ko azobakiza amagorwa yose barimwo, ngo ntavyo bafise bihaye atari vyo bahawe n'Imana. Majambo yashikirijwe mwarimu mukuru w'ishure umushingantahe Izayi Hakizimana yarashimiye cane abo bakristo babagendeye, eka mbere yaranakengurukiye cane paruwasi Kiganda yo yabemereye kuza. Eka mbere n'abakristo bo ku gisata ca Gahweza barakengurukitse cane ukuntu abakristo b'Inyangunzu babakiranye igishika n'urukundo ntangere, bagira ko mbere banasaba abavyeyi ko borerera abana babo mu mihari n'imigwi ko ngo niho bazokurana indero runtu rukristo mbere na rupfasoni. Nyuma y'ivyo bihimbazo twaregereye abaserukiye abandi baratubwira uko biyumva n'icatumye baja kuramutsa abakristo b'Inyangunzu. Tubumvirize. Igituma twabagendeye
nuko natwe bari batugendeye kandi bavuze ati agafuni kabagara ubumwe ngo nakarenge turabifuriza neza yuko mwogaruka mukatugendera kandi mukagendera n'ahandi tukaba dushimye n'ingene mwatwakiriye cyatumye tuza kuramutsa abiyerekeramana n'abatambiramana bo kuri Nosikrisare ya Nyangunzu abone bari baje kuturamutsa twabashimiye ukungene batwakiriye neza cane n'abaririmbyi baturirimbiye neza nkuko baziduhaye. Ivyo birori bikaba byarangiye mu kanyamuneza ntangere kuri bose. Tubamenyeshe ko kandi ribaye irigira kabiri abatambiramana biyerekeramana bo gisata ca Gahweza bagenda kuramutsa abo gisata ca Nyangunzu. Kw'ishure ry'itabaro rya Nyangunzu rya Paruwasi Kiganda Ndizeye Jean Dodier ku bwa Sedikome. Kara kanyamuneza kenshi mu muhari w'ingendanyi muri Paruwasi Kanyosha ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruhuma aho bari baramutse bahimbaza yubire y'imyaka 100 uyo muhari umaze utanguye mu Burundi. Nkuko y'imisa guhimbaza uwo munsi mukuru yatanguye igihe cy'isaha 4 n'igice irongowe n'umusaserdoti Mwibutsamana uwo muhari ku rwego rw'igihugu Patiri Seti Desire Remesha. Ni inkuru ya Desire Nsengiyumva. Muri iyo nkuko y'imisa yo gukenguruka umusaserdoti yaribukije abakristo bari ngaho ko nkuko Yezu Kristo yavuye mu isinagoga akaja mu mihana kwigisha niko n'uwa Kristo atogaragariza ukwemera kuwe mu isengero gusa ahubwo yo gusabikanya n'abandi. Yaribukije kandi abari mu muhari w'ingendanyi ko nkuko mu civugo cabo harimo gusenga wagerageza kwama barangwa n'igisabisho nka Yezu yagiye gusengera hiherereye. Nkuko ya misi irangiye birori byabandanirije mu kibanza c'imisi mikuru aho basangiriye n'amasaka. Twaregereye Mpayimana Nadine umusuku w'ingendanyi muri Paruwasi Kanyosha aradusigurira icatumye bahimbaza iyo yubire muri Paruwasi Kanyosha ndetse n'ico yubire yabazaniye. Tumwumvirize. Genekerezo y'umunani kwezi kw'icumi niho twahimbaza yubire y'imyaka 100 ku rwego rw'igihugu aho amadiyoseze yose agize igihugu cacu c'u Burundi yakoraniye muri Paruwase Muyaga. Abagendanyi bose ntibashoboye kuhashika niyo mpamvu umwibutsamana ku rwego rw'igihugu yaciye ashima yuko abagendanyi bose bo kwiyumva bakazowuhimbariza mu maparuwase yose barimwo kandi yaciye ashinga n'itegeko yuko bo kwama bibuka iyo sabukuru imisi yose ku mwaka utashe bakama bahurira muri Paruwase ya Muyaga genekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icenda. Mbega yubire kuri mwebwe babwiye iki ivuze iki? Yubire kuri twebwe nakanyamuneza kadasanzwe ni ikiringo kidasanzwe ku mukristo ndetse no muri Bibiliya baravuga yubire turazi yuko ari kiringo cyo kwinagura ku mutima tukinagura mu bikorwa kugira ngo twubake eklezia muryango wacu. Mwomenya ko iyo yubire yahimbajwe ku rwego rw'igihugu kwigenekerezo rya 8 Munyonyo umwaka 2020 muri Paruwasi Muyaga ya Diocese ya Ruyigi muri Paruwasi Kanyosha Desire Nsengiyumva ku bwa Sedicom. Abakristo mu mubano witiriwe Timote Mweranda bimunanira barahuriye hamwe ngo bipfurizanye umwaka mwiza kwigenekerezo ry'indwi ruhuhuma ku musozi wa Cumba. Kabaye n'akaryo kwaho bafitaniye amatati basangiye bongera baravugana. Ni inkuru ya Gordien Kanyegeri. Mu myaka 4 iheze umubano witiriwe umweranda Timote urangura ubutumwa waragize isabukuru barimburira hamwe ivyateye imbere n'ivyabagoye. Bwabaye ubwa mbere bashobora kuganirira kugafanta nyuma y'umwanya wahariwe umubano. Baribukanije umweranda Timote uwariwe n'ivyamuranze nkuko vyashikirijwe na Girikushaka Veniste ngo uyo mubano wama ugira inama ku munsi wa Mungu isaha y'10 ukamara iminota 30 kandi ngo ingo zose barazikurakuranya mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe hagati yabo. Abitavye umubano harimwo n'uwurongoye Ndayikengurukiye Remi ndetse na nyene urugo bahuriyemwo eka n'abafitaniye amatati bashe guhurira mu mubano batubwiye gishasha bungutse bombi. Ikintu gishasha nabonye kuri no munsi aho twaramutse twipfurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2021 nuko dushoboye guhurira hamwe ibintu bigenda neza kuko hariho nk'abantu bashobora kuba bari bafise n'urubanza muri sentare bari muri uwo mubano wacu mugabo bashobora kuba barekurerani n'urubanza hakagera naho uwo ruhagarika. Shasha nuko twagize ubunane twongera tukavugana n'uwo tutahora duhuza tukavugana imbano zacu tukigana ukungene biriko biragenda. Kubwo ikigo kijejwe kumenyesha makuru muri Diocese nkuru ya Bujumbura Sedicom Kanyegeri Gordien Paruwase Munanira.
akaba ari kuri iyo nkuru ndangirije ko ano makuru nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyatega abiri namwe bagenzi banje mwafashije kuyatororokanya ndabakengurukiye Odwade Kaze niwe ko arabashikiriza naho butaha.